Hey, reka dutangure indwi neza, dutangure umunsi neza, dutangure indwi fresh. Ariko tuyitangure gute? Yes, benshi barazi yuko hari gihe usanga abantu bibaza yuko hagati y'abaririmbyi bacu, abo bacu usanga uzukunda, ninde twomuha crown, ninde twomuha taji, wanaita taji. Huyu nani anaweza kuwa namba moja? Tukisema namba moja, kipaji namba moja, nani iko vizuri katika hili namba moja. Namba moja ni nani sasa? Tano, abaririmbyi batanu jenze kukuzania ra wewe umbwire ninde wibaza yuko twomuha namba moja. Anaweza kuwa namba moja katika timu ya watu watano, huyu anaweza kuwa namba moja. Ninde? Yes, ni list y'abaririmbyi batanu ngiye kuguha. Harimo no musaza yiyemera sana, no musaza ameze fresh, umita Bisho umita Bisho. Fenji namba moja, Fenji. Huyu Fenji umuha manota ngahe? Uza kumutora gute? Hariyo Fenji, hariyo Fabitos, hariyo Msamaria Danielo, hariyo Tiger Breeze na DYD. Abo ni batanu, 5 abaririmbyi batanu. Wewe uza gutora umbwire muri commentaire, tuone nani yuko na mashabiki wengi. Wewe oya, sio mimi niko na mashabiki wengi, ni 5 batanu nimekupa. Uje kunambia muri abo batanu nani mkali unayemkubali kushinda wengine, nani unahisi huyu anaweza kutoka vizuri, anatokaga vizuri kushinda wengine. Yuko Fenji, yuko Fabitos, yuko Msamaria Danielo, yuko nani, yuko Tiger Breeze, alafu na mtoto wa ngambo ni DYD Umuranga. Watano hao ni batanu. Wewe uze kumbira ndimu muri abo batanu jewe ntoye naka muri commentaire rero. Ariko ndakwibutse kuri ku rubuga rwanje rwa channel ya YouTube amakuru ubusesanguzi ibiganiro ni vyinshi, link iri ngaho hejuru, ugende urabe kuko abarorezi viewers ni bake ninke gose na 55 kwiza. Ariko turabe ninde aza gutogwa n'abantu benshi, nani yiko vizuri, nani anapendwa sana kushinda wengine. Tunampa taji kwa watano. Oya, ninde ndio taji, let's go.